Je ne veux pas. ntabwo nzigera nganira n'igikonoshwa kirimo ubusa kuko ntabwo bariya bashobora kuganira ibibazo byabo igihe izi pante ziri imbere yanyu bo baza n'ubundi bagusubiramo ibyavuzwe na shebuja wabo niba ari byo rero nta mpamvu yo kwirirwa njya kuvugana nabo mpitamo kujya kwirebera shebuja akaba ariwe twivuganira kandi muzajya mubyibonera kuko mu bihe bitandukanye twagiye tuvugana na shebuja ariko twageze ku itariki 15 ubwo twagombaga habaye iki yarampunze ibiganiro yewe ndabyemera ibiganiro bigomba kubaho ariko ngomba kujya mu biganiro binyemeza neza ko amahoro abonetse mu buryo busesuye bwa burundu mu gihugu cyanjye ku buryo natwe dusigara tuhangana n'iterambere ryacu ntabwo nshobora kujya mu biganiro byo kugira ngo gusa nganire ibiganiro biraho bihagarariwe bivangavanze kuko ibyo biganiro byarabaye mu myaka n'imyaka niki byaduhaye ntacyo byaduhaye niki byatugejejeho nyuma na nyuma bararishwe kugira ngo bahagarike urugamba sibyo South Africa rero kijya gihe abamercenaires batsindwa niyo naho yari mu yabire yari mu ngorane nyinshi kuko twarabonye bariko baridoga ati abasirikare b'abakongomani abamercenaires badutanye urugamba sibyo harashusha ibirenge birashuha ndayibona mu mucibire umuce wa mbere South Africa nko muri SADC nk'igihugu kiri muri SADC kandi cyari cyatanze ingabo muri Kongo n'ibindi bihugu byo muri SADC bishobora kuba byaragambaniwe canke byarahemukiwe na Angola nk'igihugu cyaheruka gusinyirana amasezerano na Amerika na Kongo mu byo bise umuhora wa Lobito umuhora uzokubakwa muri Angola gushika muri Kongo uzuracamo gari ya mosha ipakiye ibyo bacukuye muri Kongo nkundira kandi twaramutse mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi twongeye kuba hamwe aramutse namwiriwe biravana naho muherereye so my name is Liam Promoter behind the camera ya kuri micro Jesse Nigiramboneka na ndi behind the camera nkuko bisanzwe nkuko mubizi umutumire ya mari wa wundi hani muhira ni wiwe turamwakiriye kandi abaramutse hama tubandanye ikiganiro cyacu karibu mushitsi murakoze gose cyane ndashimiye abariko baradukurikirana kandi ndashimiye namwe mu mpayikaze nkuko bivuze ngaha hamari muhira biganiro ni vya bindi nyene tuba turiho turayaga ku bivugwa ijya nino n'abadukurikiranaho mwese hani muhiri wanyu muri Sanze nuko uyu munsi rero dufise nkuri ishushe cyane ntitwigira turambira abadukurikirana kubera ko tuma turi ku mwanya tubahe bigezweho bishasha igihugu ca South Africa cyari cyaraje muri Kongo kugwanya umuhari M23 w'iterabwoba uno munsi rero makuru yiri warasirikira na hariya avuga ko South Africa yoba yafashe gahunda cyangwa yoba yahisemwo gusubira iwabo nk'umusesanguze nkuko bamubikora iminsi yose tuvuge ko South Africa yoba yatsinzwe ico kintu cumva gutewe n'igiki bivuga ko uvuze yuko South Africa yoba yatsinzwe na M23 ibyo urabizi ntibishoboka ibyo ntibibaho ati gute kandi ntibazigera bishoboka ariko uvuze yuko South Africa yatsinzwe na Amerika yatsinzwe n'ingabo za Amerika aho ibyo birashoboka ikibazo rero gica kiza ku kica duca tubanza kuraba no kumenya ati South Africa yari kwigwana nabandi South Africa imaze imisi umenge imyaka 2 sindavyibuka ingabo za SADC zagiye muri Kongo umengo harashi imyaka 2 nubwo bitarakwira neza kuko habanje yo muri Kongo ingabo zico ziyitwita EAC East African Community nizo zabanje muri Kongo muri diri zari zigiyemo yo guhangana na M23 yo kuja hagati
hagati ya M23 na FARDC ingabo za leta ya Kongo. Ariko wibuke batora ibihugu bizorungika ingabo muri Kongo, muri muri RDC, muri Kongo ziva muri EAC. Tshisekedi yaravuze ati ingabo Uburundi, Uburundi, Uganda, Kenya na Sudani zagiyemo na Tanzania, zizi ingabo zose za EAC zize zidufashe muri uwo mugambi. Byari byakurikiye inama yari yabereye Burundi Bujumbura, zize mugabo hatagiyemo ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda ntizishobora kujamo kuko nizo tugwana nazo, sivyo? Hanyuma baragwana, bamaze kugwana babona yuko ahubwo bwa bundi n'ingabo z'Ubugande n'ingabo za Kenya ataco ziriko zirabafasha, ahubwo yuko nazo zishobora kuba zikorana na M23. Ibyabaye twarayibonye mbere no mu kugenda ingabo za Kenya zaragirijwe yuko ibikoresho zakoresha mu kugwana zabisigiye M23, sivyo? Abo nibo bari bagiye gufasha kugarukana amahoro muri Kongo. Twibukanya kandi yuko nakijya twita AFC, urunani rw'abakongomani urongowe na Colonel Nanga, mu mutaka wa Joseph Kabila, nabwo nyene gwavukiye muri Kenya. Kwari kugira ngo sigure imvo n'imvano y'ukuntu SADC yahavuye yinjira muri Kongo. Yego. Bamaze president wa Kongo amaze kubona yuko zangabo za EAC atacuze mu mariye, aca ku bitarobi, ahitamo guhamagara ingabo za SADC. Muri zo ngabo za SADC rero niho ingabo za South Africa, Afrika y'Epfo, harimo ingabo za Malawi, ingabo za Tanzania n'izibindi bihugu ntibutse neza, mugabo byo muri SADC zahavuye zinjira mu kibazo cyo muri Kongo. Ico kibazo cyo muri Kongo zaragwanye umuhuza baratangura iby'ibiganiro, umuhuza wa Kenyatta, umuhuza araba Lorenzo wa president wa Angola, ariko byose biranga. Ingabo za South Africa zaragwanye kuri tere, kandi urugamba rurakara. Ikibazo rero kiza kuvuka ryari bazo ubu vuba cyane. Twabonye abitwa abacancuru canke abamercenaires bo mu bihugu by'i Burayi batekera bataha. Abantu bavuga ati ibintu nibigenze, bavuga ati ubu abirabure kumbe basigaye bakubita abazungu bakanyagwa. Kajya kantu nakotana kana kubwenge, mugabo uri kubera byose ni affaire y'amafaranga, byose ni affaire y'amafaranga. Bajya abamercenaires byaravuze ko bari bafise bari inoti bahembwa ibihumbi 8 by'idolari, hari inoti nyinshi kugira abadepose. Tshisekedi yabahemba ibihumbi 8 by'idolari. Tshisekedi yabahemba ibihumbi 8 by'idolari, mugabo bararishwe kugira ngo bahagarike urugamba, sivyo? South Africa rero kijya gihe abamercenaires batsindwa, niyo naho yari mu yabire, yari mu ngorane nyinshi, kuko twarabonye bariko baridoga ati abasirikare b'abakongomani abamercenaires badutanye urugamba, sivyo? Harashusha ibirenge birashuha, haba ingabo zapfuye kubera ubugamba, kubera kugambanirwa canke guhemukirwa nabo bagwanana, sivyo? Mugabo jewe nubwo biruko aho se mbona ibibazo, ibibazo byahuye n'ingabo za Afrika y'Epfo sindayibona ngaho, ahubwo ibibazo ingabo za Afrika y'Epfo zahuye navyo bitumye zinatekera zigataha, kuko inyuma yahajya harabaye gushwana bashinga amateka ba Afrika y'Epfo tikura ingabo, abandi bashikiranganje atahubwo ambara amakoti twese tugende kugwana. Ba Julius Malema wa FF muri Afrika y'Epfo nawe nyene tuje kugwana, birabashwanisha na Amerika, ibintu birakomera. Rero ibibazo biza kuvukira ngaha, ndayibona mu mucibiri. Umuce wa mbere, South Africa nko muri SADC, nk'igihugu kiri muri SADC kandi cari catanze ingabo muri Kongo, n'ibindi bihugu byo muri SADC bishobora kuba byaragambaniwe canke byarahemukiwe na Angola
Angola nk'igihugu caheruka gusinyirana amasezerano na Amerika na Congo mu byo bise umuhora wa Lobito. Umuhora uzokubakwa muri Angola gushika muri Congo uzuracamo gari ya mosha ipakiye ibyo bacukuye muri Congo. Uwo muhora Biden yasize awusinye. Aho niho guhemukirwa kwa mbere gutangurira. Ubundi muco wa kabiri indi sura mbonamwo ubwa kabiri. Ibiganiro biheruka kuba hagati ya EAC na SADC muri Tanzania. Na hajya ubuhemu je nemeza yuko ubuhemu ariho bwari ko buraba. Perezida wa Kongo ntiyabyitabye. Mugabo inyuma gatoyi aba perezida batandukanye harimo nabo babiri twabonye bitaba amasengesho muri Amerika. Sibyo? Muri Amerika rero ibiganiro bagiranye na Perezida Trump nta ubizi. Nubwo bari bagiye masengesho nta ubizi. Mugabo nubwo atawubizi aho onye naho nyene harimo kabaza. Je ndiyumvira yuko hashobora kuba hari ikindi kintu cafundikiwe ico gihe. Cerekeza aho kurangiza kw'intambara. Sibyo? Ari naco coba catumye South Africa ivuga ati intambara iraheze n'ubundi ntaco tukigwanira reka dusokora karenge tugende. Canke ikaba yategetswe ati nyamara kuri ibi byose turimo. Wabonye sinzi ko wibuka wabonye ejo perezida wa Congo ashikiriza abo bari ko baraganira. Aravuga ati jewe nyamara narihweje sinzigera nganira n'umusi n'umwe na M23. Sinzigera n'umusi warime twicarana nabo. Kuko yabise amapante. Ati ayo mapante araza kicara nubundi abaje gushikiriza message yatumwe na Sebuja. Mpitamo gufata urugendo nkaja kuraba Sebuja tukiganirira hama tugakemura ibibazo. Message yerekeza kwa Kagame n'abandi bakorana. Tukiganirira tugakemura ibibazo. Ubu rero perezida wa Kongo ashobore kuba agize imisi ari mu madiri yo kuganira nabegwa neza n'ikibazo. Bashebuja ni bande? Bashebuja ni Amerika. Sibyo? Aho hose urumva hari ikibazo umuntu ashobora kwiyumvira. Shebuja rero Amerika nimba bamaze guhuza na Tshisekedi intambara yaheze. Ubwo rero tuvuge ko Kagame atsinzwe. Intambara iheze ubwo ariko aragwana wese nawe yatsinzwe. Sibyo? Ariko hari n'urundi ruhande. Hari n'urundi ruhande umuntu atokwirengagiza. Uruhande umuntu atokwirengagiza n'uruhande rwa Amerika n'Uburusiya. Navyo bishobora kuba birimo ubuhemu twe tutatahuye neza. Canke abantu benshi badatahura neza. Ariko wiyumviriye neza. Ukiyumvira ibiganiro biko bihuza Uburusiya na Amerika ku ntambara ya Ukraine. Ukiyumvira ukuntu Amerika iri gukora ibishoboka byose kugira ngo Ukraine Zelensky asede. Vyose bibe ku nyungu y'Uburusiya. Sibyo? Bishoboka yuko Uburusiya nabwo bushobora kuba bwarabwiwe inyuma y'amarido ahantu tutumva. Ukabwirwa ati wewe Ukraine ni mitaye yose twashoyemo turaguhebeye. Nawe hari ahantu muri Kongo. Hari ahantu muri Kongo. Buveyo. Ntuturabe. Havuga ati je ndabyemeye. Kuko burya SADC ibihugu byinshi birimo byagiye no muri uwo mutamana w'ico ubwo kuja kugwana muri Kongo. Byinshi ni bipolice. Bikaba byari birongowe kuko acte majeur canke umuntu yarakomeye muri ugo rugamba burya ari South Africa. South Africa nawe ari muri BRICS. BRICS nayo ni kubijanye n'urugamba ni Uburusiya. Byumvikana yuko inyuma ko ntibazoguhende bajya abantu baraganira n'agacupa baragasangira. Uburusiya na Amerika baraganira. Nikimenya ambasade nubwo bashwana keshi ntizirigera zipfunga. Rero birumvikana yuko Uburusiya bushobora guca hirya bukabwira
South Africa urugamba rwaheze Warangiye iraba mutubise. rwarangiye taha turaba ukuntu tugira ibiganiro dukorotire jewe rero intambara canke gutaha kw'abasirikare ba Afrika y'Epfo ndabibona muri ubwo bugambane bwose nagenda vuga muri ubwo buhemu Afrika y'Epfo kimwe yarahemukiwe canke ikindi yarategetswe yarategetse uravuga ati kugira mu bantu bandanye bimera ukuntu reka duhagarike intambara muri buno buryo n'ahandi ho nta yindi mpamvu nimwe yari gutuma abasirikare ba South Africa biyumvira kuko Moshe Lami no gutsindwa n'ubumaramare kuvuga ati we watsinze kandi n'uwagutsinze uca mu rugo iwe mu gutaha ati ngo ndakwereke kume kwa abamercenaire wiri ngoma yazarakubita ku bitugu uti mwambwamwe rengana nyaruka kize kubafatira indege mutahe mwabana mwe ino n'intambara y'abagabo ati n'imikino y'abakuze kandi South Africa nayo ibyo ntiyovyemera ati n'imikino y'abakuze mwebwe izi ngamba ntimuragera kuzigwana urumva kubera iki babazi abariko baramanaginga je ndashimye rero mugabo nubwo biruko ndashimye Tshisekedi aravuga ati je ibintu byose ibiganiro twarabikoze bitandukanye ariko maze kubona yuko ataco bitanga nukuganira na shebuja wabanteye hanyuma ndamuha ivyo yipfuza byose mugi intambara ihere mu mahoro y'ibihe byose mbe ndi sure yuko ejo canke ejo atawusubira kuntera aho no kuvuga yuko diri yawe na Trump na Elon Musk ishobora gutuma umukomisionere aja ku ruhande wa mukomisionere agiye ku ruhande umwe byose byacako kugira ngo bishikire iyo bija agiye ku ruhande bisigura ko azobatsinzwe ntaco no kongerako reka tugushimire cyane sawa kongere dushimire bari ko badukurikirana ukaba wakuze kino kiganiro gifata gisangiza abandi udusigira commentaire wavyumvise gute eske umwihwezo wakuryoheye wagushitse ciao sawa